utaraza isi yarino ubuzima bwari bubishe cane. Imbere ko nakira umupromotari kambaze kwanza nakire mugenzanje Diko abanza aramusaba kunzi b'ikiganiro barakora babandi badahengeshanya bama bari kumwe natwe. Diko ndakwakiriye mw'isamizi rimba umeze neza? Neza ndashima, nizeye nawe kuguwe neza cyane gose. Byameze neza, ndakubona kabisa n'akabeho kwase kuza we nikigeze ko gukora. Ariko nakunze uburyo uri smart atari nka twebwe dusha twihutira guterera ko ibipira nonge sihagarara bavyita gupfira mwiba. So ndabaramutse cyane kabisa, ndabagumbiriye abantu mukunda bino biganiro, abantu mukunda barakora, abantu mukunda cinema cyane y'u Burundi. Natwahageze tumeze neza cyane kabisa. Nizere yuko baguwe neza. Sinzi impamvu umutima unyereka nubwo aba atari television ko abantu baba ari benshi bariko baradukurikirana, noneho twabibonye kuko barabishingira nawe. Nizera yuko no musi tuza kuronka nakanya keza kuko nabo keke tubaho umurongo tukabana mwa kino kiganiro. Ego kuno musi turaza gutanga umurongo hanini ku bakunzi bacu, ku bakunzi ba cinema ya hano iwacu i Burundi. Hariho bamwe batwidogera batubwira kuki mutaduha natwe akanya twakure tubaze canke tubabwire uwo tuba twipfuza ko mutuzanira kuno musi. Turaza kubaha umwanya Diko, nongera ndagusaba utwakira kwanza kabisa agira bwa mbere kugira tubaza. Umusi sinigendanye nagendanye n'umupromoter yitwa Venice Promoter. Bwana Venice turakwakiriye. Umusi tukubita tubangura. Meze neza kabisa. Impamvu ducishamwe kake tukazana bano bantu turagomba kumenya ngo ibintu dukora ubwo ntituriko turatamba twirorera. Ese filme ziriko zirasohoka bimeze gute? Nkambavu yabamenyesha makuru kuko kubera ko biragutse aba promoters bandi nabo babigiramwe uruhara gusharinga kuzegereza abakunzi babo bongo basige baca no ku masara aho bazikinishiriza bakaraba uko bimeze. Tuba dushaka kumenya feedback mbega bobo bariko barabibona gute, filme irikira kigwa gute. Niyo mpamvu no muzi twavuze ngo Venice Promoter ahace mumwe mu bapromoter bariko barakora cyane mu gisata ca cinema. Venice bimeze gute cinema y'u Burundi? Twena keke ushize ko twavuze ngo season itanguye menga harakanye. Muga tuza kubona abakinya ba filme bari ivyokiranije amafilme atangiye gusohoka ari menshi. Mwebwe ku ruhande rw'aba promoters igisata mubona catanguye kimeze gute? Ku ruhande rw'aba promoters tugiye kuraba ku season itangiye ibikorwa birahari. Ibikorwa birahari kabisa, barakora amafilms ariko arakogwa menshi cyane kandi urabona yuko bariko barategura, bariko barabikora neza. Ugiye kuraba basami bose, Sami yarakoze Septandeze season, Akamuna hariya kwa Sabasi, Namikazi kwa Fani, Amaso yanje kwa Fani, Bevunje hariya kwa Nsoro, Migaga muri Iseke Films, babasore bacu hariya muri Meja baradukoreye amafilime ashika 3, iyo iri aho yitwa Usagute, jewe ndinde hamwe na Hukid Dimili. Ariko ibara ry'urupfu kwa Liza n'igikomere hariya kwa Plito kwa Abel. Ariko ama project ariko aravuga yaso sinzi ko wazihejeje ni nyinshi ndazi kumbura ko agiye uvuga zene n'abandi bagisora makava ko bagiye kuza vuba. Ariko keke nshaka adufasha nyinshi yagiye avuga sina filme je mbona zasohotse no mwaka. Nyinshi muri zo Venice zabandanije. Twavuze kuri inshasha zihari, uravye kuri inshasha zihari tuvuye ko sezo itanguye ishushe nkiye mu mwaka uheze canke turaza kurindira ayandi mezi agiye kuza tubone yuko baza gusohora n'izindi. Ugiye kuraba urabona yuko no mwisezo turi mu dutangiye turiko twinjiramo ibikorwa imbere biriho kuko turabona yuko baba bari mu mashooting, amakava ariko arasohoka ateguza ko hari amafilms agiye kuza. Uku kuntu uriko uratubwira ko amareresi ariho kandi ari menshi cane, watubwiye imigwi igiye itandukanye iriko iratanga amareresi ku mbuga zabo zigiye zitandukanye, mugabo abantu bagakomeza bavuga nabwo turiko turabona ibikorwa cane, ibikorwa n'ibiko biravuga cane. Mbega biko bipfira hehe? Nka mwebwe mwitwa ko muri aba promoter mubona bipfira hehe canke mwebwe mubifata gute? Mubifata nkuko abantu bobo ubwabo ingene babibona bakabasha kubivuga nuko namwe mubasha kubibona?
ibikorwa birahari gusa abantu ukuntu babibona bobo harashobora gukorwa filime nyinshi ariko mw'izo nyinshi akagira imwe ishobora gukundwa kurusha izindi ugaca usanga abantu public baguma babona ya filime iriko irakundwa cyane zijya zindi ugasanga ntiziko zisa nk'izibonekana cyane muri bo niyo mpamvu benshi uca wumva ati nta bikorwa bihari ariko twe tuba tubibona ibikorwa biba bihari par exemple ufatiye kuri filime Akamona yo kwa Sabasi ni filime yakunzwe cyane niyo munsi iriko iravugisha abantu benshi ugiye kuraba filime ya Sabasi Akamona filime kabisa ubona yuko yateguwe kandi ifise story nziza ifise story ihanurira abantu ni mu kibano sibyo ihanurira abantu mu kibano sirito ku bintu bijanye n'amadini ku madini urabona muri no misi ya nyuma ni misi ya nyuma reka tuba twisunze ico Bible tuba twisunze ico Bible ariko ugiye kuraba ati misi ya nyuma yashitse cyane ibiganiro igihumbi ndako abakozi b'Imana ndabivuga uko bariko bariyongera ku bwinshi rero barashaka kugukoresha nabi nizo nyigisho dushobora gusanga mu Kamuna birimo mu Kamuna kabisa birimo vraiment ni filime ubona yuko abantu benshi irikira bakora ko ku mitima baguma banadusaba ati filime Akamona kabisa aho babari hose hoho rero byaragakoze uyu mumama Yvette acahurirayo na Senge bo bitwa Senge ibintu bica biba umuriro ni casting isanzwe kameye cyane abantu babiri bahuye na casting pesa attention na casting ntiyari yoroshe kubera yahuriyemo abakinyi benshi batandukanye kandi bakomakomeye nabo mu gihugu kibanye barimo urumva yuko kabisa ari filime uyu munsi iriko irabonekana cyane ufatiye kuri urwo rutonde runini wavuze kumbure n'izindi waba utavuze mwebwe wavuze yuko hariho n'abarondera ngo babaza filime muzibahe mubibamwo cyane kumbure no kudusumbya kuko twe tuza kwegeranya ibyo byose byateranye ni nk'izihe filime zitatu wabonye ziriko ziragaruka cyane imbere y'izindi ahavuye ya Sabasi Akamona haraza imwe mikazi yo kwa Fanny Lavine na Feu Rouge Pansore apare yiyo ya Sabasi urabona yuko nizo filime kabisa arizo zica zikurikira abantu bariko barabaza cyane mwamaze kumwumva uyu ni umupromota ari hafi cyane muri bino bikorwa by'amareresi aho yaraje gutuyagira amareresi ko ariko arabibona mu ntango z'uno mwaka abantu benshi baridoga bavugana bikorwa biko biraboneka muga mu nyuma yaho turabona ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi cyane bigenda bisohoka kandi biko birakigwa neza nk'uko aje kutubwira amareresi agera kuri 3 ubona ariwe karagaruka cyane mu bantu ahatubwiye ino reresi Akamona ikanwa mwami kazi ya Fanny Lavine amwe no kwa Nsoro ireresi bita Feu Rouge nayo twifata ino mwaka ni mpamvu navuze ati kumbure Venice yashiriye hamwe n'izari zasohotse mugabo zabandanije izi ziri muri muzo baguma basaba abantu izo basaba batitaye kuvango ni nshasha cyangwa se nshasha hari ikintu kimwe kera uzogende kuraba mu masare baraje ugasanga berekana filime zimwe z'abazungu zo kurwana n'ibikini ariko mperuka kuba ndiko ndatembera ahantu ruguru cyasanga kuri ya masare amwe mato akwarara filime z'iwacu z'abarundi Akamona naratanga mbonye ko barayiraba akatubwira ati bakadazidusaba kuma WhatsApp ama link tubahereza urabona yuko vraiment filime iri ahantu heza uyu munsi ndiko bigenda neza kandi ikindi naco tukwirengagiza filime Akamona ugiye kuraba no muri côté technique amasanamu kabisa ameze neza na sound uyu ni Venice twari kumwe tugushimira ko waduhaye kano kanya kawe twize n'undi munsi twagutuma ko kudushora kutwitaba ndahari asante Namaze kumwumva uyu n'umutumire wa mbere mu promota Sugambira Janga musanzwe mumumenyereye aho yaraje kutuyagira ashino kudutsiza kanya kiwe imbere ko duakira umutumire wacu agira kabiri tubanza kwanza tubabwira amakuru make yitwa dufisa amakuru menshi muga twashimye kuzana ano makuru make cyane aho tugiye kubabwira ibikorwa bigiye kuza vuba na vuba aho benshi muguma muvuga nabikogwa bihari birahara
abakinyi bariko barakora bari ku kivi. Inkuru yacu no munsi tuyitangura kuri no mu papa na usundi ni Abel Nduwayo benshi muramuzi amaze kwandika amateka menshi agiye atandukanye amaze no gusora abakinyi benshi baraciye mu maboko yiwe. Ni Abel bona n'ubu akibandanya akora ibikorwa bigiye bitandukanye kuva muri no mwaka amaze kora ibintu byinshi cyane biko biratangaza abantu aho benshi bavuga mbega uno mugabo wewe abishobora gute. Ni Abel Nduwayo ubwiwe yamaze gutangaza ikindi gikorwa gishasha gigiye kuza aho muzi akatanga n'ikindi gikorwa yise igikomere. Mzee wa kazi kama ka uno n'umukozi bakakubwira ngo nimba abandi bafise Munyakazi muri filime turafise Munyakazi Abel n'umuntu yitavye umuhamagaro arakora ejo agakora agasubira. Keke Abel twagiye tubivuga kenshi nimwe mu bantu badashika intege kuko je nari nzi yuko nko mu mwaka heza cabanza afata akaruko mugura abona yuko yavyanse ubu nyene bikiri mu ntango yamaze gusezeranira abantu igikorwa gishasha agiye kuzana. Yamaze gusonera igikorwa gishasha kigiye kuzana igikorwa gitangaje ko ni zina ry'umwana muto cyane benshi muramuzi arakunda kuboneka mu mareresi. Aziwe ko ibintu navyikanze sinabitahura neza ko mbere irya zina ni ryo mwana akunda kuboneka. Navyo aruzi. Pakita. Ubu rero banditse filime kumbure bayimwandikira ko baca bakoresha n'izina ryiwe. Nujya nabonye ari kuri kava nyene. Nujya nyene. N'umwana kiri muto cyane mugana umwana ashoboye azi ko atinga neza yegere cyane bano bakinyi abashaka kumenya umwe umwana uwari we ndashobora kubatumira muje ku rubuga rwa Mutoni Ornella kuko cyo yite Save the Date. Uno mwana yashoye kuboneka aho yakinye atavuga ari kiragi arabyifatamwo neza. Ikindi kintu nzi kuri uno mwana numwe mu bantu bakiri bato bashobora kuvuga ururimi rw'icongereza neza ku rugero ruteye ubwo sinzi ahantu yacigiye ariko uno numwe mu bana twovuga ngo baba under age bari muri sinema y'u Burundi bafise ubumenyi kubera ko nkuko bavuga barabonye uburyo yagitinga ari kiragi arabishobora bivuze ngo aramutse avuze naho aza kuvuga ikirundi neza kandi yagitinge neza none hakoreke yuko kuvuga igiswahili abishoboye ashobora kuvuga n'icongereza neza byumvikana yuko keke impamvu kana kantu mba ndakavuze kaza guhora na bya bintu kwa tuvuga ngo nimba ejo turiko turarota ko dushobora gukora filime mpuzamakungu biragoye ko tuzoguma mu rurimi kavukire ubwo ni ngombwa rurakenewe ariko na zino zindi ndimi turazikeneye kugira ejo dushobore gukora ya mafilme ari international nkuko kwamatiko turabiro tino filime kwavuze yitwa Pakita ni bande bantu bagiye kwibonekana namwo hambavu y'ino mwana turiko turavuga ni gikorwa abona ino projet nini cyane ubona ihagare cyane kuri uno mwanya kuno mwana ugerageje no kuraba cover bashoboye gusora ni gikorwa ca Abel Nduwayo nashima muri cover Abel Nduwayo narimwo aho yagiye aboneka abakinyi bagiye batandukanye bazobonekamwo ndavuga uno Mutoni Ornella agiye kuboneka namubonyemwo titibagiye na meme benshi muzi kwa Abel Nduwayo agiye kubonekamwo eka tutibagiye na Ange Sierra nawe nyene Sierra rimwo niwe mukinyi wanje ntegerejemwo kurusha abandi numbaza impamvu uno mwana uno mwana nawe numva uno mwana ndamutegereje kabisa acting yiwe noneho avuga ko ari namonye ari kiragi ndaza kumushira ku mwanya wa kabiri mugabo mu bumaze kuvuga nimba tabanduza kuvugamwo kumbure bo ntangaza Ange Sierra ndamutegereje ubona shaka notanga impamvu imwe simperutse kubona ari karakina mu mafilme yandi uvuga ati ni projet nini rero Ange Sierra no munsi ubona yuko menga ari karashaka kwivyukiranya kubera ko yari asa n'uwabiretse turanyotewe kubona acting yiwe turanyotewe kubona ko dushobora igisate gishobora kunguka uwundi mukinyi ku ruhande rw'abamama ni igikorwa bona kizohuramwo abakinyi benshi cyane ndavuga nuno Ciza benshi bari bazi kwa Sami nawe nyene agiye kubonekamo ba Marezo bose bazobonekamo ba Constance bose bazobonekamo muri kino gikorwa bose yabazanye mbe ya indirimo izo Chris bazohuramwo na Ornella siyo sinzi ko ari iyo kwa Be Asyo kwa Abel ni ntuze nariko ndayitiranya niyo kwa Gihuhusi niyo Ornella azohuramwo na Chris ariko nta nuwo bimenya kubera kuri cover ntibaja ko bose ushobora kubona na izo Chris nini narayibonekanyemo kubera ko keke ndiko ndakunda n'ikintu nubwo ntagishigikiye cyane ko cogumaho aba imigwi irikiratizanya abakinyi barahana abakinyi gose nkino seze rero bayihariye bino byo bari sawa ariko ikindi gihe bakaramura n'abandi canke n'imigwi ikikorera ku giti cyabo kugira tuze turabona n'inguvu n'inguvu tubone aho imigwi igeze ku nguvu baba bafise no nyene cyo bari ikintu ciza gose
mwamaze kubyumva iyo ni projet abera kubwira vuba na vuba igiye kuza aho tubatumira mukurikira no ku rubuga rwiwe mushobora kuja kuraba igikorwa amaze iminsi akatanga igikorwa naco yise igikomere. Amajambo ni menshi cane mburaho mera amakuru yacu ni menshi cane tukabura natwe aho duhera naho duhereza tubandanya kuyenza makuru ariyo yanyuma ko twababwiye ko tubafitiye umutumire na makuru twari twashoboye kuzana ku munsi wa kane twari twababwiye ino projet ko iri muri Truafa aho yasohotse amafoto agiye atandukanye aho twabonye amafoto Kado Haver ari kumwe na Fanny Laville eka tubona ba Fiko tubona ba Jeje eka tubona na ba Constance abakinyi bagiye batandukanye mbega turiyumvira ino ni projet nshasha igiye kuza muri Truafa ko Truafa tubona ko ibikorwa byinshi cane muga finally no si inkuru mbese ni inkuru nziza ahubwo novuga ngo hatanzwe umuco inkuru nziza biracahari no kuvuga ya collaboration y'abantu babiri irahari no kuvuga bamaze kwemeza yuko ino filme igiye gusohoka ihuriyemwo Kado Haver na Fanny Laville nabo bandi benshi wagiye uvuga ariko inkuru twamaze kumenya nubwo nyirayo ataravyemeza neza ariko amakuru yo kwizera aremeza yuko ino filme ntabwo ari ya Fanny Laville nta nubwo ari ya Kado Haver ahubwo ino filme ni ya Fiko neze nibaza ngo Fiko ukwinjira kwe kuza kuba guteye ubwoba kuko aza kuba yinjiranye projet nini cyane kabisa ariko kandi ntaho bitaniye na inkuru zako zavuga ko ari ya Fanny Laville kubera ko nubwo atari ya Fanny kugatwe kiwe ino filme iraza kwitwa kwizananye muri Truafa sinzi yo kubibona kubera Fiko uno musafa kwa nk'umwana wa Truafa kumva yuko asohotse akegeranya abano bantu tuza gusanga aho bugiye kubiraba neza ni Fanny nubundi aza kuba yihetse nyuma ya bino bikorwa ariko akavuga ati reka nsohore umuhungu wanje je nuko nabifashe kabisa ni ikintu ciza cyane kuva kwa Fiko abona Fiko yashoboye kwegeranya bano bakinyi novuga ko kuza kwiwe ko ni ikintu ciza cyane Fiko musanzwe mumenye mu bikorwa bya Truafa abona bwasi ikintu kicoroshe kubona uje ari nango ari igikorwa cawe ca mbere ukegerana bano bakinyi ugacuhuza Fanny Laville na Kado Haver kazana Jeje Anita ugashirako Constance n'abandi tutaramenya ariko jewe nibyo niwe nakubwiye ntivyantangaje cyane kubera ko Fiko nubwo atari kuvyishoboza Fanny Laville arabishoboye ego shobora kuba yanamubwiye ati muvyeyi nuba rabumvyara tinyuma rero yo kumvyara wowe ndaze ntuza kunyankira ariko muri filme yanje ndakeneyemo Kado Haver ndakeneyemo Constance Fanny kudiringa ivyo bintu nubwo byaba bisaba amafaranga guca yashiramo akamusohora biza kuba byoroshe cyane twitega yuko ari igikorwa keke nkuko twabivuze kizogira ibihe byiza kizotanga ivyamwa biboneka bose niko kizogira ibihe byiza ikigo kizoza kwizina bise urukundo niki niyo titre wowe wamaze kuyemeza ariko impamvu ndagushigikiye nk'ibice 80% nta muntu numwe ari karapostinga kuri zino foto ngo agende atagize akantu ngo urukundo niki azobona Kado Haver Fiko namaze kutika abatubwira gutya nzokwicapa ayakabara amakuru avuga muri Truafa ekano kwa Fiko ariwe yashoboye kwegeranya bano bakinyi abakubwira projet igiye kuza vuba na vuba ni nkuru tuzogenda tubazanira tubatoreza tubabwira amakuru mashasha ko ni gikorwa ubona krizi amafoto yashoboye kuzanana inguvu nyinshi cyane amafoto ariko aravugisha abantu benshi bagiye batandukanye abakuru yacu no munsi tukaba tunayarangirije ngaho tugira twakire mutumire wacu agira kabiri wa mutumenzi benshi cyane murindiriye mwagumye mudusaba mutubwira tumuzane kuri no munsi akaba yamaze gushika ngaha ariko twatweje kwibabwira ko tugira twakire umutumire mwadusabye cyane mwagumye mutubwira tumuzane mu murekrama aho kuno munsi tuzano kuba umwanya mu mubaze ndazi ibibazo ni byinshi cyane mukeneye kumenya ni Ivete amaze kuboneka mu mareresi agiye atandukanye n'uwakiboneka mu mareresi atandukanye benshi mwamumenye kwa Sabasi mugo muriko muramubona mu yindi migwi bariko baramurondera ku
bwinshi cane gose ubu hafi nk'amaresi yose asohoka Yvette usho umusangamwo diko turavuga iki turabihera he tubihereze he nkuko uri kurabivuga kabisa yakoze amateka menshi mu ngaruka series ni filime batazibagirwa aragaruka munango urumva filime zo kwaza bazi zo ariko nazo ndagura zose zigera mu ntanga garukamwo kuzabasa basi tudireke tugenda handi koko sabasa rimwe voilà araza muri gihuhusi gukorera muri projet yabaye nziza kwa metro gavuga imvururu araza muri mwamikazi yagarutse kwa Fanira Vina gukubitira muri mwamikazi ibintu birakunda aza kwa Abenduwayo impano ntiyahereje aho nyine arakumanukira muri BMT aboneka muri projet nini cyane yitwa Intorrentindi hari mu Intorrentindi ni hashi cyane Yvette amaze kumureka no kwa Remy yarashoboye kuboneka amaze gukora ibikorwa byinshi cyane sawa gusa naho nyasanzwe afise urubuga rwiwe rwitwa Yvette Kanyana aho naho nyene ari nituzi ko ari reresi nituzi ko ari kwete kabanje uno munsi araza kubitubwira ni reresi yise inzira y'amahwa voilà aho harimo abakinyi bagenzi we harimo na Senge batigera bavana aho Senge umubonye na Yvette uba umubonye twizere ko no nimba tamuzanye ko ashasha n'ubwa mbere mbaye Yvette aho yamusi diko dagusaba unyakira umutumire wacu no munsi abashe kuramutsaba ariko batumbiza muri kano kanya ego mu rundi ntana Mike A menshi afise ndamuze nka Yvette Kanyana Yvette turakwakiriye murakoze cyane mahoro neza namubwe muri ko muradukurikirana yego ndabaramukije amahoro y'Imana ivuguwe neza cyane gose cica amaso anyereka umeze neza you look so young urazi ko abantu babibaza ngo buri ni mu mama kuze cyane uracari muto mutana bibwiye umuntu iyo mpeta nabonye ntiyamenya kwiri ku maboko ndubatse ndi mu mama ndubatse fisurugo ego ndashima Imana yego fisurugo abana bangaye benshi bacubajanira mfise umugabo umwe ego kajya mu rushengero ndumva ngo ndubatse ngo mfise umugabo ukamenga yari kugira babiri bimeze gute ego najewe ndi mu mama ndubatse mfise umugabo umwe n'abana benshi harimo abo ndeze muhira ego mwamaze kubyumva uyo ni Yvette akubwira mfise umugabo umwe n'abana benshi cane ndeze muhira Yvette ufise ibikorwa byinshi cane benshi basanzwe bagukunda mugi imbere yuko twinjiranye zina mu bikorwa ndakeneye umbwire Yvette mu kibano bakwakira gute iyo babonye ano mareresi uriko urakina abo mu kibano wewe bavyakira gute nabakwanka bivanye n'amarore baba baguhaye bakavuga urya mugore nashobotse n'ingero tubwiye ko abana benshi cyane usanzwe ureze kwa Yvette bimeze gute mu kibano energy ndabibona mbovuga ati ni sawa ahandi nawe si sawa hariho bamwe bavuga ati Yvette courage turagukunda uraduha inyigisho muri ibi nukuri uradutwenza bakanya courage hariho n'abandi bigora kwakira ko ari filme bakabona umenga ahubwo nikomeze ndibuka ari uwo twahuriye kuri eglise aravuga ati yo Yves tujya byakabaye no kuri eglise winjira ngo yarazi ntuja gusenga ego ngo n'amanyanga yanje ngo niki ngo by'ukuri rubahuka ndamubwira ati mbo bijya ziba ari inyigisho tuko turacisha hajya mu by'ukuri umuntu ntaba ameze kurya ariko arakina ego no kuvuga umugumwe uramutahura hari undi mugwi utamutahura ujya mugwi utagutahura ntibishikuka kuganza ukamenga wo guca intege bo oya ntiwonca intege kuko iyo ndiko ndaje ndahabona kandi ndahafise ntiwonca intege ahubwo aba banyakuhaja numva ari bo numisunga kare raporo yabo na cyane ko ubaserukira ari we mutama yavyemeye aravuga ati mupfaso genda ukore tukiraho nyene Yvette benshi barakeneye kumenya mbega waje muri uno mwuga wamaze kubaka ugwawe canke wari utarubaka umutwari wawe agusanga waramaze kubyinjiramwe ku buryo akubwira ibandanyirize ego umutwari wanje twagiye
kumenyana asanzwe ndi muri ibyo ariko je nakinira Ingozi kuko ni nayo naba niho niga twakinira kuri radio buntu ijwi ry'imfuvye n'abapfakazi muri Akabu rero hari ikintu cahani heza gicako nico nakinamo nubwo amashusho ataboneka mugabo narinda birimo rero umugabo wanje yarabizi rero maze gushika waravuga ati areze bandanya gikuru nuko ibyo ngaho bitunganya neza hanyuma nibyo bindi ukabitunganya ego Yvette turatubwiye ko watanguriye gukina mu ntara y'Ingozi kuri radio buntu benshi barayizi turakeneye utubwire Yvette uravuye Ingozi urajenga mu gisagara Yvette yahuye gute na Sabasi kuko benshi bakumenye mu minwe ya Sabasi tukubona mu bikorwa byiwe bigiye bitandukanye turakeneye utubwire ukuntu mwahuye mbega Sabasi ukuntu mwahuye Yvette ubwo yari yamaze kubona ko je ino mano sanzwe ndayifise ko ari guja mu kintu ukavuga reka mpfe kugenda atari icawe ni cawe kaba ni cawe numenye ko ari impano yawe kwa Yvette mbega bya bimeze gute bo jenda guhura na Sabasi narabonye kuri Facebook ariko aragira casting hanyuma ndafata kajya kanimero ka telefone ndashiramo nanje ndiyandikisha hama rero narindi Ngozi ko nari mu massage mugano ubatsi Bujumbura kandi Yvette benshi batabizi yigi ubuganga no muganga kuko barakanaza na ajyo umuganga no muganga Yvette azotuvura akakorora karande mbeze shagenda nkoreye ko santé publique hari ya kuri ARI Ngozi yego hama rero narindi mu bintu bya stage ndabona iyo casting agomba gukora ndiyandikisha hanyuma ndasaba umugabo ko noza muri vacances mukantuze nyene umva ko nari mu Jane Marie ndaza hanyuma rero ndagenda ahantu bita kuri Kibunowa naho nari menyereye ndagenda ndahabaza mbere umugabo niwe yambwiye ati ururukira kuri Kotebo tucudugu ku Katuku urahabona nahagiye mu bwo buryo rero bari benshi cyane ndavuga ati ahantu bihava bigorana ko je nshikirwa hanyuma rero mugabo mbona Imana bibaye mbere nifise nindi kuze hanyuma cyabaramperako hariyo umuntu yari ari imbere sinzi ko nagaca ko gato yego biremewe hariyo umuntu yari ari imbere babwiye ngo nakine mbona umenga ariko arahoha numva birambabaje ati bisa ndakwereke ndavuga ati mu byukuri ni ngora naca ratubwira Sabasi ngo nitumufashe twe twice hariya muri public na wari imbere ati nitumufashe cha turamufasha rero baramubwiye ngo akare mbona ariko arahoha ca ndakomeza rero ndamutera amajambo wari karakina cyane ndamutera amajambo kubwira ishavu giwe riduga ahubwo acarifata acabona umenga bigomba biba ubuzima yabifashe nk'ivyanya by'umuteye amajambo acarakara acarakanya amajambo ngira ngo iyizire acarinda bahasi ndagenda imbere ahubwo mwe agomba kine nije naciye ndawikina cyo Marivera kuko ari yari muri jiri hama rero carambwira ati kina uri umudamu kaze Arivera yagutwaye umugabo w'umukobwa wawe rero ndamukarira urumva yampfubirije urubanza rw'umukobwa ndamukarira bambwira ati madame igereza barandika akanimero kanje ka telefone ndagenda mfite icyizere nta minsi yaheze yaciye ampamagara ndagenda gutangura gukina muri filime Ubuzima niyo natanguriyemo mugana sanze ko mbihere hanyuma rero ndabandanya no mu ngaruka turabandanya kujya nyene zagiye zirakogwa Yvette Kanyana aba yinjiye uko muri sinema y'Uburundi ninda kandi wumva ikuze yego mwamaze kubyumva uyu ni Yvette ariko aratubwira ukuntu bashoboye guhura na Sabasi Yvette uratubwiye ukuntu mwashoboye guhura na Sabasi mumaze gukorana ibikorwa byinshi cyane mumaze no kuba nk'umuryango niko twobivuga Yvette ni yahero bamaze kuguha ugaho kumva ahantu nanje ndabye ikibano canke abana banje ndabona kweri nto bishobora irahari gose hari wisene bigize kumbwira ati ushobora gukina uri muri douche
hanyuma nyene kugira ngo ibandanye hari muri BMT maybe intore ntindi mu ntore ntindi hanyuma Amedimani muhezagire kuko n'umuntu mwiza yumva ibintu aratahurana cyane nce ndamubwira ati iyi sene jewe ndi muri dushe ndumva nta sinza guhena nivyo umugabo urumva nyene hari ukuntu bikorwa kabisa ukabona ko umuntu ari muri dushe ariko aroga amazi atemba apfa ku mutwe agashika no kubirenge navuze ati iyi ndabona ko ntoyishobora kwera ego sinoyishobora mu kibano sinoshobora kuyitwara sinoyirinda tibyorangira ihungabanije ibintu bimwe bimwe ego wavuye ikina canke ntiwayikinye oya sinayikinye naramusobanuriye aravuga ati yareze kandi ni sawa gose n'amahoro araheza aravyorganiza ukundi kuntu nyene nk'umuhinga ego mwoze kuvyumva ni Yvette ari karatu yagira Yvette turakeneye kumenya mba atari banga umaze igihe kinini cane uri muri GN turakeneye kumenya ni Yvette asanzwe afise contrat muri GN ku buryo canke ni GN irondera Yvette iyo hari igikorwa gihari canke ni byandi babavuga igikorwa cose gihari Yvette atarigeza kuza ko dufitaniye contrat murakoze muri GN uya muvyeyi wacu King Sabas jewe sinkimufata sinzi ukuntu nobivuga ariko ni nk'umuvyeyi wanje no mu buryo bw'impwemu aramfasha mwibi vya GN mwibi vya filme yamfasha ukuboko cane aranzamura aranyigisha rero turafitaniye nyene contrat ubundi umukinyi wa GN ubungeneye araca kuri GN hanyuma akandonka vyoroshe kuko hariho n'abanca ko bataba babizi bakanca ko bakambira nkababwira ati ariko nyamara muvuganye na nakavyo bari sawa bakavuga ati namahoro kandi kweri ntambanira murabibona nta filme nimwe irankenera ngo imbure ntambanira yego cane ntivyoshika akagutanga bivanye naho gutanze wowe ukanga ufatiye kandi no ku masezerano mwa mufitanye ubona hari uburyo nk'umuntu ashaka kuvuga ati bana ejo bukera uje gukina kwa Venice ariko ugasanga Venice casting ziwe canke film akora nta nizo wiyumvamo canke ukabona nizigusubiza hasi ntashobora wewe kumva yuko yemereye umugore ko wabigushikirije ukavuga ati muvyeyi ndabubaha ariko hano hantu sinza kujayo ikintu ushima ko Imana nuko turi novuga ko turi mu kwemera kumwe turi mu kwemera kumwe ahantu abona ko bidakunda biza konona ukwemera kwanje canke imibereho yanje aho nawe nyene ntandekura usibye ko najewe ntojayo ego uyu mwamaze kumwumva ni Yvette turi kumwe mu kiganiro ibibazo ni byinshi muga kubibaza ari byinshi twababwiye namwe ko tuza kubaha umwanya na mu mashaka gutangura twakura kuri 61 ubusa 15 amajana 913 mubaze Yvette kibazo cyose mwifuza kijana na bino bikorwa asanzwe akora umwanya n'uwanyu wo kutwakura mugatubanda tunabaza ibibazo Yvette ni yahererese umaze gukina ukavugana na Yvette kweri nanje ino ni ya mbere ati nakinye nyinshi nsubira n'izindi ari kino nayo no rufunguruzo igaruka narabaye umunyamunyanga cyane ndavuga ati uyu mu Yvette kweri sinzi twabaho hajya nawe urusubira mu kiyo cyangwa ukaraba film ukavuga ati none Yvette nawe nimba yari yaganguye ego vraiment kandi nakamuna bicanye ko bukwe yakubyariye umugabo umva sicoroshe ariko iyo uvuga ati ntuzibagirwa ntizokuva mu mutwe n'ingaruka ingaruka pe maze gukina sinzi ko ariko yoba ari iyo ya mbere nabonekanyemo cyane cyane narosemo amasene menshi mugavureme ingaruka yaransigiye nanje narize mwamaze kumva Yvette akubwira nanje narize kuri Reresi ingaruka ya Sabasi Reresi nawe nyene yahuje abakinyi benshi cyane bagiye batandukanye ni igikorwa ca Sabasi benshi bakunze Yvette mu miseze twarabonye bugurura urubuga rwawe rwa YouTube
turabona uracishamwo inahe uracishamwo amakomedi ubona muri tournage ukagakina amakomedi ukazicishaho munya turabona ntituzi ko ari filime wari uzanye ntituzi ko ari ahantu wari uzereka ushireko inzira y'amahwa mbega Yvette bimeze gute kuri rubuga rwawe ko haheze amezi agera kuri 5 atakintu urashobora kurushirako ni Yvette ubu navuga jewe mfise umugambi nanje wo gutanguza ibikorwa byanje nyezina nka Yvette Kanyana bimeze gute? Okay, na jewe naragize rubuga ndawe ko bishoboka kandi koko nabonye bishoboka yego nabonye bikunda kuko nabonye babiraba kandi bimeze neza ndamaze gushirako uduce dushika nko kuri 4 hariho nzira y'amahwa biri abandi rutakwibagiye ego duce duto mugabo turangira umuntu arose mwinyigisho ego rero abatarashikayo boshikayo mugabo sinahagaritse kwa ico gihe kirekire kihaciye narindi ko nditazura narindi ko ndipanga hari hayandi mabanga yari ameze nk'ayamfashe gato ariko ayo nayarangije niyo nabona yihuta cyane ariko ubu ndaje uyu mwaka nyene ubu vuba ndatangura nshireko ibindi bikorwa bishyashya emwe bizokorohera kubera ko uri kurakina muri filime nyinshi uragaruka muri Jane ugakora uri umumama habaro n'izindi nshingano umuntu aba mu buzima busanzwe urabona ko bizohava byoroha ego tugomba kubigerageza kuko abakenyezi turi maboko igihumbi mbere no kushira ko tinabiri igihumbi nawe arongeje ko nabiri kabisa ego byerekana ahubwo yuko uzoba ucagukiwe n'ibirenze byo wabikora cyane gose kuko numva afise umwete ego byukuri muriko muramwumva twakora kuri 61 ubusa 15 majana 913 ababipa mwandika ubutumwa bugufi turaza kumusomera Yvette ndakene utubwire n'uwawe mukinyi iyo muhuriye mu gikorwa nawe uba wumva ko uryohewe nka Yvette Constance Constance duhuriye muri scene mba numva na mudu kuko vraiment arampa araguka muha mudi kaduga cyane gose twahuriyemwo ndahazi hariya kuri BMT turi abakobwa bo ruguru dutwenga undi mukobwa yari yagiye yari kadomo aje mu gisagara atwigira ko byinshi rero tubona n'intekera n'intunduguru n'iki abavye muja muraduka muramutwenga turamutwenga nyine kariya gatwengo kahariya ari wacu uyu mumaze kumva ni Constance mbwa ndabona n'umunywanyi wa mbere ashitse ku murongo tumwakira allo Oui, maman, Nadine Ndiwata. Nadi. Ndamfite cyane. Amakuru. Ashari meza ko ndaenda bakumbuye naho ndahumbiriza gusa mode. Sha narinda kwiteze kabisa yuko no munsi uza guhamagara. Ashaya tunawapinyuma ndamukiriza Yvette. Mahoro neza. Ndakora mukite cyane. Mahoro gose Nadi. Uraho. Ngaho meze neza natwe turagukunda muri mwami kazi hose ukamuna uriko urabidukorera kweri mu bamwe na Constance urabemera Nadi nashaka kumfasha kino kintu yego iyo yakinye yahuye na Senge n'igihe yahuye na Constance ni hakuryohera gusumba wowe yo bena Constance kare bena Constance bari ibintu ha telefone undi muntu atubwira ko amuryohera umva keke ariko ni sawa ni kubibona Oya kabari Nadine twakuye mu gihosha mu Rwanda twakura kuri 61 ubusa 15 majana 913 Nadine kabisa umuntu wacu abadukurikiranye cyane nifuza Constance Yvette twamuzanye ku bwanyu mu mubazi bige bitandukanye Yvette ari kandi kabazo nshaka kukubaza uwerutse nabonye benshi bari bibaza ko Yvette atigera agira ubwoba
imbere ya byose reka twakire umunywanyi ku murongo. Allo umunywanyi nibikunze benshi bari bazi ko Yvette atagira ubwoba. Yvette yamari wa muntu w'amanyamati igera yiyegeranya nawe ace bugufi. Ni prank iraho baheruka kugukorera Yvette twabonye yashe kuvugisha na benshi baranavuga mbega Yvette ko yashoboye kwiyegeranya kuko Yvette yacazana no yoroshe no munsi yaciye bugufi. Burya Yvette nabyo yarabizi ni umukino bari bateguye tukene ducishirize mu gato Yvette byari bimeze gute. Irya prank kweli yarankuye mu yo koza ari bwahure n'isimbo y'inuma arageze kwa fana arakubwira cica rero nanje mbanze ndagukosore. Je bijya bintu ntabyo menyereye urabona iyo mvuye muri Butanyerera si hafi y'ino. Rero byarankande kweli ntabyo narinzi gusa ari yambwiye ngo ndaza kuhaca ngo akana ashaka kumbwira byo nariko ndarengana rero nyene njya no muri ville hanyuma ndahaca ngo vuga ngo nuze kumbe nyene hajya wabiguyemwo. Nabiguyemwo mbona bikomeje arazanye n'umugabo nguvyo ngo abibwira umugabo bari kumwe nabwira umugabo bari kumwe nyine numva ni ibintu byiza kuvuga ngo uburyo wavuze ngo yuko ngo tudahemba ngo abakinyi bagarutse ko ngo ntibabafungurire baje mu maturu naje. Yvette akavuga je kuri kumana amaze gutembera mu migwi myinshi cyane kuva muri Gihuzi kwa ba Joshua je mubaze none je ndageze muri Tour Femme hindutse umunyarusaku. Yvette bijya bintu ni byaguteranje n'abakinyi bo muri GN canke Sabasi abibone ukundi kuntu abyakire ukundi bivanye na prank bari bagukoreye. Nta kibazo n'ingorane byamuteye ego kuko mu by'ukuri asanzwe anamwemera Fani abone n'igihe yibaruka GN yaragiye bari mu bambere barafitaniye imigenderanire myiza. Ariko nta comment wigeze uronka izananye ahantu na hamwe ikubwira ko menga personality yawe canke uburyo ubonekana hari haguyemo agatotsi? Bo bagumye bambaza ati Yves rahira navyo waruzi sinukuri navyo nari bagumye bambaza ngo ati navyo waruzi ngo araguhayesha nyene ibintu nk'ivyo Mwabaze kubyumva uyo ni Yvette mubandanye mutwakura ababipa mwandika ubutumwa bugufi. Yvette ikindi kibazo nari mfise watubwiye Sabasi bumufata nk'umuvyeyi na bintu by'ububosi bigihari ngonje gukora mbega aba GN biraborohera gukora Sabasi atari hafi yanyu ntibibavuna cyane canke nimwigeze mucika intege amaze kuva muri mwebwe byagenze gute? Amaze kutuvamwo nyene twari dufite ubwoba mbega yemwe bizobandanya gute ubwo tuzokwisanzura kuko ari hari twararema by'ukuri ni mu director mwiza ego abikorana urukundo nyene twarumva tumerewe neza gose ariko rero tumaze gutangura adahari je novuga ati ntibyatugumiye cyane uko twabibona. Ntibyagumye cyane kuko nawe nyine yatugumye hafi telefone yiwe ibihari ego kandi umudirector yadusigiye nawe abikora neza abikora hafi nkuko nawe yabikora kadufata neza bigenda neza kweri nta kibazo tuhafise. Nta gisa n'ihungabana cyo bacarabanze kuza imbere yuko mwiyubaka gushasha? Ihungabana niryo burumva dahari ntaba hari nyene natwebwe ubwacu tuba twifitiye mw'iryo hungabana bari turimo ati mbega yemwe turaza kubishobora. Mugabo tumaze gutangura gukora murabona nawebwe ko bimeze neza. Hari inkuru zari zihari ariko ziravuga mu minsi heza yuko ngo mushobora kurira indege mukamusanga USA kugira ngo mwagure ibikorwa ibyo bintu byazarana nibyo Yvette ashaka kumubona yagiye cyane ibego bigushwe ingeje biraryoshe cyane gose ngo mukaja ngukina muri Amerika kubera ko keke kwagiye tubivuga Sabasi yarerekanye yuko muri Amerika scale n'indi GN ati rero kubwo kugira bigire ingufu cyane kubera ko gukinira distance bigoye byaravuga ko bamwe mu bakinyi n'ibiburi babiri bashobora kurira indege bagiye hariya ari Yvette Kanyana na Senge. Wow, mani shimwe. Nabogeye. Ibyo ntabyo ndamenya
ntaco aratubwira ko mugabo JN hariya turayizi kuko murabona turakinana ego turavanga muri Akamuntu urabona harimwo ivyakiniwe hariya n'ivyino kumburengera hazoboneka n'ivyahandi mu Rwanda Kamuna karagu ego reka twakire kwanza umunywanyi ndabona aciye agenda Yvette ariko aratuyagira atubwira ko ni byoroshe kubona amaze kugenda mubungira mwaramaze kuvyakira Yvette cyane gose yego kandi rero n'ubu bishitse ati tugende turiteguye byangombwa turabifise ego yanze twakira umunywanyi tumwakira ku murongo wa low. Allo Oui ni sawa mumeze neza turashima natwe ni saa muri bande mutwakuye Berize mugaseke uramutsa Yvette Kamuna wa Kamuna Beri mahoro neza urameze neza ndaho ndashima Imana ndumva kweli ibintu ni wani cyane wane Bema tugushimire cyane ubikora neza irakoze ndi umufana wawe turi Kamuna kweli wa Kamuna none hewe ndifuza umunsi umwe tutugura amaso kuyanje nyabona banzo tugurire twere kwa mukuzaniye uno munsi Beri oya twe niko kazi kacu twategerezwa ive ngo arifuza muze muhure umunsi umwe amaso ku maso tuzohura bizokunda mukanya araca kuri kioske muhahurire nga Yvette ngo ari kiyagira mu basi we Beri ebe nonega wanje mu Kamuna ubona gute nta nyigisho uri kurakurayo ni gutwenga byonyene ni Kamuna wa Kamuna gusa tubwire imwe nyinshi uzirekera uvuga imwe uvuga imwe nyinshi uzireke ya mbere rero imagine Yvette ni umuyumva yahoze ari umuntu imborerwa yanjye usanga arahunze iyo ku gatumi wabo amanutse mu muji agaciza yiyobeka mu ishengero asigira umwana mwiza mwari muzi ngo Berize ntazaraba rero asha ayawe mashugwe nayaguhaye Berize akabagiye mugari kimwe Berize ariko aratubwira ni kimwe kiri mu filime arayiraba birumvikana ubona ni reresa Kamuna iriko irakora mu mitima y'abagiye atandukanye ni reresa nini iraba kugwaruka ku mashengero ku bavyeyi babuza abana baba mahitamo ku moko kwiyorobeka byadi byaba Yvette ni nareresi yahereye ahantu hana sinovuga hararyoshe kongera kandi hakabiha yaheza Kamuna nirahera baza ko nta makorofisi iyi episode yasohotse ego aho yahereye ahantu hatameze neza aho fidelite ubwiwe ni Constance reka mbwatuze turavuga amazina babakinisha ahubwo yari karisabira senge je nde kanisubire ugatumba uno muntu tubana utamuzi numwicanyi ngadabona undi munywanyi nawe yenyere yashyize ku murongo wa low allo meze neza kuri RFM urakoze cyane uramutse umutumire uvuza n'akajwi ndaho ndashima nawe merci nabo ngo arakina oui two turakumva duza akajwi yego uri muri club yawe ukiniramo turabusoma mu mwanya
Courage Imana izogusanga aho nyene ikuduze na twese turakumvise na dikari karakumva wogira gutyo kabone ejo muranokoranye Yves why not cyane gose aya asante Mubandaye twakura kuri 61 ubusa 15 amajani 913 ndabona ari n'ubutumwa bwamaze gushika umutumire turi kumwe nawe sundi ni Kanyana Yvette Kamuna wa Kamuna muramuza afite amazina menshi cyane agiye atandukanye ni wa muntu bamenye mu kavideo kasirikiye cyane kavuga n'amazina menshi araka video Yvette yamenyekaniye ko cyane kavuga ngo Yona ni Yobo niyo aka video karasirikiye cyane abantu batamuzi naho umuntu yavuga ngo Yobo yamize urufu warashuritse amazina ni ndavyibuka akuvuga Yona wavuze Yona uvuga ko ari we yamize urufu niko sase yavuze ngo urufu niko gwamize Yona oya ngo Yona niwe yamize urufu je navuze ko ari Yobo yamize urufu wavuze Yobo ko yamize urufu nuwo Kamuna dutera niwe Kamuna Yves turakeneye twibire n'akabanga kubwiwe Sabasi yaravuze inoreresi akamuna ko ari reresi ndende cyane ishobora no kumara no mwaka wose abajene ariyo muri ko muratanga sinzi ko utanga umuco kuri kino kintu koko ino film izobandanya cyane gose nego nibaza ko atagihindutse ku byo tuzi akamuni zoba filme ndende cyane iri mu inyigisho buri umwe wese azibonamo ego kandi nosaba abantu kweri baze bayikurikirane bayihanahane kugira ngo twige by'ukuri ego ubuherutse mu ndwi iheze twari tumenyereye abajene musora ibikorwa ku munsi wa kabiri uherutse byaransindwi yakwa guhera igikorwa gisohoka ku munsi wa kane bivaye n'ikibazo bwo Sabasi twarashoye turamwigera aranatubwira ikibazo mwashoye guhura naco aratubwira ama image mwamurinde ko ava muri Amerika yatevye gushika ino kugira ishobore gusoka mbega nimubona bino bintu bibandanyije gutya ko bizotuma inoreresi isinzi ko robwiye ita inguvu yari isanzwe ifise canke nabo ubwabo bagatakaza icizere ku bantu benshi bamaze kukibagirira biciye muri ino film ko mwabimenye musora ku munsi wa kabiri twabonye benshi barungi ku butumwa babaza mbega byagenze gute mwabivuyemwo aho bona abantu bamaze kubamenyera ku munsi wa kabiri ego oya abantu no basaba ko boza baradusengera kuko iki gikorwa harimo nivuga butumwa rero satani ntabwo aba binezererewe azana imitego myinshi ama connection akabura kugira ngo ibikorwa nibishikire ku mwanya badufashe gusenga natwe ico twifuza nuko tuguma ata ego ntitwifuza kubacereza ariko turifuza ko twoza turabaha ibikorwa ku mwanya mwiza nkuko twavyemeye kandi vrema mu byumve turitanga bikomeye hari gihe dutaha yitereye kugira ngo bishoboke bikunde ibikorwa mu birongere ku mwanya rero mudufashe gusenga ntabwo dutegekanya kubacereza oya ushobora ukabibandanya avuze ati naho no ngwino urugo nico kintu baca bakatinga aho nyene ni cut se wabihagaze baca mbandanya sivye ko atarigera nkuri imbere ya kamera oya ntarigera kwera avuga ati ngwiki oya arambwira ati muraba mukoresha ubangutsi muze naho usanga ari umufana wazo uburyo utabizi oya yavuze ko igifanira afana Real cyane Barca usanga ari mu Barca ekipe y'umutwara wawe nayo bete by'imipira oya mbona menga no Real umutwara wawe bari bye Yavuze kubyuka dusoma ubutumwa bubwira kuri bibiri bwa nyuma uza twantiye keke diko mundamukize Yvette hama Yvette nukuri bubahwe jewe ndagukunda cyane nkaba ndi Belize nkeneye kumenya igihe mugenere muja gukinana na Fanny Lavine muri Mwamikazi Yvette ubwawe wabyakiriye gute kona waruje guhura n'umuntu yagutanguriye muga ubu bikitwa wewe nawe urakunzwe muri no minsi exactly naranezerewe cyane rwose ndavuga ati Imana ishimwe burya Imana yuguruye inzira mu mpano yawe irakugurura nyene bigashika cyane rwose ni nk'umunsi nahamagawe muri BMT
naribaza nkizera noshikaho gute naho ngineyo mugabo nibo bampamagaye biraheza biranezera njyana umunezero ni nk'uwo rero nagize kwa Fani naho nyine mpamagaye naranezerewe ko Fani je ndamukunda cyane rwose rero naranezerewe nakijanye umunezero nkasaba saravuga ati genda yego ubundi butumwa bwa nyuma ngo Yvette Yambu cane Yambi ndakugumbiriye nukuri ndagukunze cane kandi ndakwipfuriza iterambere rinini nawe Imana igucinzira utangure ibikorwa byawe kuko urashoboye kandi jewe ndumufana wawe kuko maze kubonana na kimwe wowe utokina gusa utekereje jewe ndagukunda uri kurakangama kurya nyene ubikora abasabasi yarakoze kuzamura impano nawe nyene Imana imuhezagire nkabandi Gabriela ngaha mu Kabondo. Gabriela ivumvise ibintu byo gutekereza ugenda ubyihane uvuga ati bino bintu si ibyanje muga Gabriela nikabibona urakoze ariko umukinyi mwiza bisaba yuko akina impande zose bamubwiye kara ugakara tekana bintama ukabintama ego ni wa umukinyi mwiza ariko ndamuraba Yvette ko yaba nka mama pasta yo bishobora baba mama baba basemerera cyane muri church yakiri mama pasta yakiri ari mama pasta bito yo nashobora kuba umutantine w'umuntu akamuhanura mugamuhanurana agashavu yakaza amabona bigwa muco umva ko nanje ngarukanye kabantu ko kudatekereza oya byishiyo bikina muri imvururu no byashatse kumera gutyo mega yo hanura yarakara umwaga hanura mugundi mwanya tarukundo rurimo ari kwigirisha ndimo bavyita hari mutuntu twagahemo yego bebe imvururu muzoibandanya canke bari bagiye ni meze gute oya imvururu izobandanya gusa umushefu wayo ni Joshua ngira rikaritazura neza ibi bintu birasaba kwisuganya cyane pe yego mbere novuga ati nk'abakunzi bashire ko basenge badusengere mugabo n'ibindi byose borongorwamwo babikore kuko vraiment ibi bintu birasaba uburyo burebure yego mwamaze kubyumva uyo ni Yvette ndabona umwanya usa nk'uwatureze mpamba sinzi ko wavuye imuhira ufise ijambo mvo utova ngaha udashikirije abakunzi b'ikiganiro barakora ni umwanya wo kubashikiriza Yvette ijambo ijambo rya mbere mbanje kubashimira cyane nubwo mwandumiye nkongera nkashimira abakunzi banje bandekramye navyumvise Imana ibahezagire yemwe nanje ndabakunda ku commentaire mu nyereka mu nyakukaje ndazibona kandi by'ukuri ndagira umwete nkumva binteye intege nkumva no bandanya ego hanyuma sinoreka kubabwira no mu bundi buzima ku ruhande za filme ndakora n'ibindi babwira aho bazo gusanga baze gushorera kira ko n'umwanya ndadandaza ikanzu z'amaswa z'abamama n'abakobwa rero cyane ndakorera arinye cyane hama ku kibanza naho mu Kinama muri Bururi ku Gindwi kwipave murahabona muhageze muzoshorera muguriyeho muzoba mushoreye kandi no ku telefone ni sawa sinzi ko noshira ka nimero ntaco bitwaye nimero yawe tuyitanga mu kiganiro sane baguhamagara ari benshi uze kwihangana ariko nta nico bitwaye umudandaza kibazo ndayikoresha ni yanje ni nkoresha 61 68 48 98 61 68 aho rero ku bakiriya ni sawa mugabo abantu bateranja nta jambo ariko baravuga yo ni nimero y'abakiriya gusaba udashaka bino bintu harimo by'urudandaza canke n'ibikorwa arimo n'ubundi bya sinema ni kirenze ico kwa Yvette n'urusaku Yvette tugushimira ko witavye ubutumire bwacu guno munsi twize n'undi munsi nitwagutuma ko Yvette ko uzotwitaba twize kandi kuzogaruka
utuzaniye igikorwa gishasha kigiye ku rubuga rwawe. Nico kintu mva cambere no banza kukwipfuriza uno mwaka utarahera. Abigeme turakeneye imbuga zanyu ko ziduga cane apana ko matubabona mu yandi ma projet yindi migwi. Turakeneye namwe imbuga zanyu ziduge nta handi babarondera. Ivete nibyo twumva twokwipfuriza muri uno mwaka. Murakoze cyane ni kuri naje wenda bashimiye kuba mwampisemwo mukantumira n'ukuri mwakoze n'undi munsi muzompamagare ndahari aha ni muhira Ive jewe ndabona rero kwacu ndiko kukwezi nuko wakenyezi ndumva ukunyene ndatanguramwo nkore vuba ndashira habona ibikorwa je muri kuno kwezi nyene ndanakwifurije kuzurira indego na mwaka. Amen. Tuvuge nkavugisha cyose uravugisha yoga nahejeje nimba cyana byakiriye ntumbaze oya nacaki receive ate I receive Diko ndagushimira kubana abo twakoreye neza mu kiganiro barakora cyacu cuno munsi. Naye asante sana ndabukengurukiye abari kumwe natwe abumva menga twagumana ariko niyo mpamvu Imana yashizeho ibihe ikatuzigama n'ikindi gihe tuzosubira keke urumugisha kubana nawe.